Bakunzi bacu bakunzi b'uruga BF reka nogenda baramutse ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi n'umusi ndabazaniye inkuru novuga yuko ni inkuru yo gufata agatebukisha rukumviriza kuko ikoranirije ibintu vyinshi. Ubu abantu benshi bariteze yuko u Rwanda rushobora kurasa ku Burundi umwanya n'umwanya, ndetse banamaze kubitangaza abenshi mu kurikirana imbuga ngurukanabumenyi barabibonye, ndetse n'abarundi bamaze kwitegura kuba bafata inkoho mu gihe u Rwanda goramuka ruteye Burundi. Tugiye no mu Rwanda naho nabone bisa nuko bamaze kwitegurira urugamba mu buryo buboneka. Abarundi bo bavuga ati mwatevye kabisa, muze kugira ngo amashava amaze imyaka n'imyaka tuyaheze. Abantu benshi badukurikirana izi nkuru twama tuzigarukako kabisa. Abarundi bo kwishavu bafise bavuga ati mu Burundi nta muntu atazi kurasa, nibaze kugira ngo tumare ibintu bimaze imyaka n'imyaka ishavu bafitaniye rihere. Murabizi rero simba ndumwe badowe mba ndi kumwe n'umusanguzi kugira ngo adufashe atubwire ido nido na cyane cyane kwizo mpande zibiri. Mu gihe u Rwanda go umwanya n'umwanya kabisa ushobora kumva ngo rugomba urugira rurase ku Burundi, naye babwiye ku Burundi nabwo bwamaze kuvyitegura. Rero muntu nkundire ndamuramutse ndanamuha n'ikaze mwa kino kiganiro novuga ko kigoye cyane, kiganiro gikomeye cyane, agira dusesangurire kabisa, afata umwanya ukwiye. Uri kuratwumviriza ndagusaba ko ufata umwanya kugira ngo bikunde utahure ibirimo. Rero ku bantu batari mu groupe WhatsApp yacu turabashirira link muri description canke muri commentaire ya mbere kugira ngo bikunde mwinjire. Hemerewe kuja y'abantu batari muri groupe nimwe ya BF. Rero bwana musesanguzi ndakuramukije ndanakwifuriza akagoroba keza. Amahoro cyane bwana journaliste, nanje ndakuramukije. Ego reka ndamutse n'abadukurikiranye, nongere ndabahe n'ikaze kino kiganiro bwana journaliste. Kiganiro wateguye novuga kiremereye cyane kabisa, gifise uburemere, bisaba ko umuntu akoresha ubwenge bwinshi kugira ngo ashobore kugishikiriza abadukurikiranye kabisa. Bwana journaliste, igihugu cy'u Rwanda gutera igihugu cy'u Burundi ntabwo byo bari ibintu by'uyu munsi. Urazi ko no ku ntwaro za cami habayeho gukozanyako, ndetse igihugu cy'u Rwanda kigatakaza ingabo zitari nke. Byaranashitse burya abanyarwanda baratwiciye umwami. Hari umwami wacu agiye gutembera mu Rwanda baramwubira, baramwica. Bibe muri kahise bamaze kutwicira umwami n'umupresident. Abatama ndazi ko ni hari abatama nasabye ko boza baza kudufasha gusesangura ibintu bya kera. Nibaza ndazi ko bazobishikako. Rero bona journaliste, imyaka n'imyaniko iraheze igihugu cy'u Rwanda kiriko kirarasa ku Burundi. Ati gute rero? Ibi ni ibintu abantu badatahura. Ibi ni ibintu abantu badatahura bwana journaliste. Ndabisubiramwe imyaka n'imyaniko igihugu iraheze igihugu cy'u Rwanda kiriko kirarasa ku gihugu cy'u Burundi. Ati gute? Kuva aho intwaro ya CNDD-FDD itanguriye, nukuvuga CNDD-FDD itanguye gutwara Burundi, bisa nkaho ariho hatanguye icuka kitameze neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Kubera ko tuvuye kuri Perezida Buyoya, Perezida Buyoya yari sumambike cyane na Perezida Kagame, ibyo turabizi. Ariko aho nyakwigendera Nkurunziza atanguye gutwarira Burundi, niho igihugu cy'u Rwanda novuga perezida wabo yatanguye kuribwa nkuko abyivugira. Paul Kagame yatanguye kuribwa, reka mvuge ashishwa, anasesemwa no kubona Uburundi buriko buratwagwa n'umuhutu. Reka ndabivuge ndavyeruye. Yararibwa, byaramusesema kubona Uburundi buriko butwagwa n'umuhutu. Ariko ikintu bwana journaliste noshimira abarongozi b'igihugu cy'u Burundi, muri bo ntabwo habamwo kwigisha amacakubiri abantu baba barongoye. Kuko iyaba perezida w'u Burundi kampere kuri Nkurunziza yafata ibintu nkuko Kagame yabifata, ndazi yuko gukozanyako
kwari kuba kwamaze kuba atankeka kuko n'ibihitangabo byinshi cyane gose bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwiwe usibye ijya kudeta yavuzwe muri 2015 harabaye ayandi matentative menshi cyane gose nkuru nziza akabimenya mugabo ntiyigeze ategura ugwaruka rw'abarundi ngo arurememwo uwo mutima w'amacakubire wo kumva yuko bofata abanyarwanda nk'abansi babo bobona igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu cyansi cy'u Burundi bakomeza kubigisha urukundo bakomeza kubereka yuko u Rwanda ari umubanyi mu gihe aho hakurya y'Akanyaru nyakubahwa perezida Kagame ndabivuge we yaguma aribwa no kubona iruhande rwiwe ariko atwara umuntu adashaka. Ibi rero bona journaliste yaragerageje ingene yorasa ku Burundi mu buryo bweruye arabura imbarutso. Paul Kagame niwo mvuga arabura imbarutso kabisa yaragerageje reka mvuge gusotora mu nzira nyinshi arungika abaroberi baza kwica abantu agahenda abarundi agakoresha abarundi yaciye mu nzira nyinshi mugabo ivyo ntabwo byamwereye. Rero uyu munsi nkuko wakivuze abarundi benshi baramerereje kabisa cyane gose baramerereje bavuga bati ese ico duha agakorokereza n'urusasu mu Burundi agatusha tukamwereka ingene intama yambagwa aho ahandi aho abene gihugu mu gihugu cy'u Rwanda bamwe n'abandi nabo kavuga bati ese ico duha perezida wacu agatanguza intambara hajya hakurya tukabereka yuko twebwe dufise ubwirinzi tukabereka yuko twe dufise ibikoresho bigezweho bya gisirikare duteye imbere muri byose. Nukuvuga urumva ko mu mpande zibiri ubu hariho amatension ariko ikintu kimwe nshimira perezida wacu Evariste Ndayishimiye nawe numugwaneza ntatwarira hejuru mugabo wewe hariho intambwe yateye nkuru nziza atigeze atera wewe yaratanze gasopo mu buryo bweruye yahamagaye abadiplomate aravuga amajambo aremereye mu by'ukuri namanana nakoresheje mu kiganiro cyacu aho yababwiye yuko nka mu Rwanda ngo hirahira rugatera Burundi ruciye Uvira natwe turatera Kigali duciye mu Kirundo. Ari amajambo aremereye kuyabwira abadiplomate kandi ni intambwe ikomeye cyane gose yakoze kuko iyo atavuga y'amajambo ntabwo Etazini yari guhaguruka nta nubwo n'ibihugu bya Burayi byari guhaguruka. Ariko rero hamwe naho intambara hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda irarimbanye ku rugero rwo hejuru. Tigute bwana musisanga ibi mu gihe tuzi ko bari mu myitigo ibi ni ibintu bibona abantu bafise amaso novuga reka nkoshite imbonera kure basomera mwibahasha reka nkoshite imbonera kure. Ibi ni ibintu bishobora kubonwa n'imbonera kure. Iyo mvuze imbonera kure muri kano kanya sinshatse kuvuga imbonera kure zo muri CNDD-FDD nshatse kuvuga umuntu afise ibyumviro biri kure cyane abona kure cyane niwo nshatse kuvuga. Utene intambara irimbanye gute? Perezida Paul Kagame yaratanguje intambara imaze imyaka irenga 30 mu gihugu cha Kongo. Bona journaliste ni intambara imaze guhitana abantu batari bake ibihumbi n'ibihumbagiza amamiliyoni ahubwo aho yaciye ashaka rero kwitiza iyi ntambara nukuba guca muri iyi ntambara kugira ngo ashike ku ndoto ziwe zo gutera igihugu cy'u Burundi cyane gose. Aha rero niyo ngomba ndakwereka uburyo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi bihanganye. Nyakuntunga perezida wacu Son Excellence Evariste Ndayishimiye General Major yaramuravye arabona utwo yigira nka tumwe ndayigira mwibutura acavuga ati reka uyu mugabo jewe ndamukosora arinze yashika reka ndamukosore hahandi
na kijya ciyumvira afise kiburizwe kimuvamwo ego nawe acarungika ingabo z'u Burundi ego FDNB ego ku bwumvikane bw'igihugu ca Kongo hamwe n'igihugu c'u Burundi. Bona journaliste hari umunsi urumva bavuga ngo Uburundi bwarungitse special force muri Kongo. Wapi kabisa. Abarundi bose sinzi ko bandi bose special force. Je ntabyo tuzokibaza kiba kitubwiye. Ko nabo turumva barungitse. Abarundi barungitse aba FDNB. Abakangantare. Urumva abakangantare abasore baneve babarungika muri Kongo kuja kugwanya imigwi y'iterabwoba. Ego bashitse muri Kongo habaye iki? Baciye batangura gusekana ego n'abahungu ba Kagame. Baradidana barumvana imijya kabisa. Ego urumva kumva ni imijya sinzi kugitahura bona journaliste barashira namwe mu mitsi kabisa. Jenguma numva igihugu cy'u Rwanda kirungika ramforo muri Kongo. Ngo mpanda vyumva nabo baravyemerera baguma barungika ramforo muri Kongo. Ramforo muri Kongo. Uyu munsi rero hagezaho sinzi ko ramforo zaheze kuko twatenge tumva ngo hage ngo burongo hage special force. Mu nyuma special force. None donc RDF wose n'aba special force reka tuyifate uko rero uhageze ahantu igihugu cy'u Rwanda cabonye uko caherewe cikoze ku bindi bihugu bigenzi byacu cyane gose ndavuga Uganda Sudani y'amajepfo Somalia ni na za Kenya n'ibindi carikoze ku ivyo bihugu kugira ngo bize birabe yuko vyo gitabara bigikureko aba FDNB atari aba special force ko je sinzi aba special force FDNB gusa niyo iki ntaco nzi. Bona journaliste abantu rero bazoguma barindiriye intambara ihuza Uburundi na Kongo nako n'igihugu cy'u Rwanda bayibure acigutere bazoguma bayirindiriye bayibure nka kwa kundi hariho abakirisu bakirindiriye umuzo wa mbere wa Yesu Kristo kandi yaje kera imyaka 2000 birenga yaraje n'abantu rero hagati abarundi n'abanyarwanda hari abazoguma barindiriye ko habaho intambara ihuza Uburundi na Kongo nako n'u Rwanda bayibure. Kumbe intambara yatanguye kera iziri no mu musozo. Intambara yatanguye kera iza iriko irahera. Igihari bona journaliste President Tshisekedi je navuga ko yagize neza. Kera tukira abapeti tumba kugwana hari ibintu bagira bafata agacanga bagashira ati umuceri Tshisekedi ni nkavyo yakoze yahaye tere yaratanze tere bavuga ati je bajya barambangamiye vraiment ingumfashi bajya rero bajya special force bari vyimvya bana ko banaguma baribwa baca rero bahura n'abahungu ba Neva babandi bashira Imana imbere cyane gose batagenze gikenye bagenda buke kandi bagwanye iterabwoba bihoreye baca bahurira muri Kongo. Ubu rero bona journaliste nshatse kumenyesha abantu yuko intambara igihugu cy'u Rwanda cadeclare ku Burundi yatanguye kera iriko irabera muri Kongo. Bona journaliste igihe president w'u Rwanda atangaza yuko agomba kurasa ku Burundi no kumenyesha ko ari gihe yarabonye yuko ingabo zitanguye kumuherana zitanguye kumuherako acavuga ati none bino bivagundu bimariye ingabo muri Kongo reka ndabirasi wabo none gashaho umugabo umuntu akunaniriye mu gahinga umusanzi wiwe niho mushobora niho mushobora sasa journaliste n'abadukurikirana iyi ntambara u Rwanda ruko rushaka gusoza ku Burundi gutanguza ku Burundi ahubwo nibavuge yuko bagomba kuyiheza iri mu musozo bavuge ko bagomba kuyiheza kuko barakunda kuvuga yuko ngo bobo ntibategwa baratera kandi nivyo bama bateye nivyo
baguma baribwa bashaka no gutera ku Burundi aha botera no ku Burundi manika bahira uzamva neje ngo bagomba gutera Tanzania ivyo nukuvuga baguma baribwa ariko burya ngo mu Giswahili bava mpenda tuwili kamoja kari mponyoka ashobora kwibaza yuko yotera ku Burundi agasanga bibaye bibi cyane gusumba ku gihugu cy'u Rwanda asanga yikwegi ikara mu gashamba kuko bundi umwana atari ubi wawe ntumubwira ngo ndagukubita vuga ati turagwana mubwira ngo turagwana rero hari ukuntu aho hakujya bibonye mu nzira nyinshi cyane gose bibonye mu nzira zose yuko bari hejuru gusumba abandi cyane gose aha intambara si yiri kirabera muri Kongo gusa bwana journaliste intambara u Rwanda ruko rurasoza ku Burundi cyangwa ruko ruratera ku Burundi ntabwo ari ntambara y'amasasu iriko iratwara abahungu b'u Rwanda hariho n'indi ntambara ikomeye cyane gose mbere je mpereza amahirwe menshi ko ari intambara novuga biteguye gusumba mu zindi zose intambara y'amajambo bayitanguje kenshi ngira ngo arabonye yuko muri 2015 batwaye abarundi benshi cyane gose kubera intambara y'amajambo kandi bajya abarundi benshi batwaye nibo bariko baragwanisha ubu nibo bashize mu mihari yabo kugira ngo baje kugwanya abarundi bene wabo birasaba yuko bwana journaliste abarundi bakanura abarundi dukanure tuve mu itiro turimwo uyu munsi abanyarwanda bafise urunani bwo kugaza imbuga z'abarundi n'abanyarwanda biwabo bavuga ibintu bidahuye na systeme ya Kagame urumva ko urugamba ntabwo ari ugw'amasasu gusa bariko bobo baripanze ku mwanya utari nukuba ku mpande zose mu buryo bwose aha twovuga imbuga nyinshi zimaze kugagwa umurundi wese ashatse kuba yovuga kuri politike yo mu karere uwo urubuga rwiwe ruba rwagiye umurundi wese ashatse kuvuga ibitagenda neza ku gihugu cy'u Rwanda urubuga rwiwe ruba rwagiye kandi bona journaliste burya bugara imbuga kubera ko benezo bataba baronse baronse akajye ko kuronka bene imbuga bo bazivya kabisa kuko bazivya sukundi bo bashira mu ivu aha rero bona journaliste biragoye kubona umurundi ari muri donc aja muri politique bakubwira yuko politique zifise benezo bakibagira yuko no kuja ku isoko kugura ibiharage nijya ari politique bakibagira yuko kuja kugura ibijumbu nayo ari politique kuja kugura impuzu wambara nayo ari politique turakeneye kumenya ingene mu karere hameze cyane gose birakenewe ko tuva mu itiro tuje ku mwanya tumenye amateka y'igihugu cacu tumenye amateka y'akarere tunamenye aho akarere turimwo kageze niho bizodufasha kugira gute kuraga abana bacu igihugu ciza igihugu kimeze neza kuko nitwigira sindabibazwa none bizobazwa bande twebwe twigize basi ndabibazwa bizobazwa bande ibaze tureke rero nidutwagwe akayombekere n'ivyiyumviro bipfuye bya bamwe bahajya hakujya akanyaru kuko bobo baravyigishwa bakiri bato barabigisha barabereka yuko aribo bagomba kuzoba abayobozi b'akarere n'ibindi mugabo twebwe ntutugore cyane bisaba yuko rero abajeune abarundi imiyabaga bakiri bato bakanguke babone ahantu isi igeze babone ahantu igihugu kigeze babone ahantu akarere kari ivyo nivyo bizodufasha kuduza igihugu cacu gushika aho twipfuza bwana journaliste kabisa tukashika no kumbone w'umukuru w'igihugu na cane cane wayaze vyinshi cyane abadukurikanye bavyumvise nse tumenyereye tubayiganiro birebire nk'ibi ariko ikiganiro cyari gikomeye cyane niyo mpamvu twavuze ati reka dufate uno mwanya kugira ngo dushobore gutahuza abacangi bari reka rero ntangure nshimira umusisanguzi akatakoze kugira ngo aduhe ino nkuru ndizere uko yubatse imitima ya benshi ndetse haro nabandi giye kwigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye bwana musisanguzi
Kanangure ndagushimira cyane nta conclusion ndakugira kuko ikiganiro cabaye kirekire ndagushimiye cyane ku kigoro wagize ukadutegura ino nkuru novuga yuko yari igoye urakoze cyane bona journaliste kandi ndagushimire asante sana reka nce nshimira n'abadutije amatwi n'umwanya tubasabe batwunganire muri commentaire kabisa batungane muri commentaire ababona ko bafise ibindi bashobora gushikiriza birebire tutashoboye gushikako baze kuturungikira audio turaza kuyikorera umuti kabisa kanaje ndabashimire cyane ndanababwira ha abantu ba Chine box batwandikira tubashire mu groupe ziba zihari hariho link muri commentaire no muri description ushobora kwacha kugira ngo winjire hari nabandi badusaba amarimikashi guys imikashi ba iri kuri screen kabisa mu bandanye mudukorera amateka ntako tutazogira kugira ngo tumenye akarere kageze ndetse n'igihugu cacu ciza aho kigeze karenda bashimire cyane mwe twabanye nizera yuko ikiganiro ko mutogifata minenegwe kuko ndakeneye na commentaire nyinshi mugira ico mukivuze ko kuko ndazi yuko harimo benshi baturusha ibintu bigiye bitandukanye nabo barashobora kutwunganira kandi abifuriza ijoro ryiza nizere yuko twongera guhurira kindi kiganiro bye bye